naciye ngenda ndabihejeje ariko mu nyuma narabihejeje. Hariho umumenyereza bukeye kuko nategereza kuvuga gukora ndimo ntibyakunda, ico gihe nabitanguye ndi umwe. Hariho group ndabishitsa muza guteba rero tumwijambo naza yuko byose biza kuva mu bibazo kose cyane nuko byabiteguwe. Ndabasaba tumukomere amashyi cyane kubera ko muri Croatie, muri Espagne, muri Etats-Unis, mu Bufaransa, mu Bubiligi, urumva twebwe turi n'abavukanyi b'igihugu turakwiye mukomera. Tumwongere hanyuma reka murakoze cyane. Ubwa mbere na mbere manje gushimira Imana mushobora byose yadutije amagara yo gushika ngaha amarembe. Ubwa kabiri nagira nshimire cyane gose cyo ku mutima mwebwe abajournaliste mwashitse ngaha, kandi nongenda bashimire kuko mwaranyihanganiye. Murabizi ubutumwa mwage murandungikira ubyasa murenda nemerero rya no munsi. Murakoze. Hama ntarambiriye ijambo nyamukuru ni ryo kuganira sport, kuvuga ibijanye n'ukuntu uno munsi ushobora kwicara imbere ngaha imbere yanyu nk'abafise ni Trophy ya Diamond League ngaha imbere yanje. Ngaruke gatoyi kuri ukuntu banatanga sport ushike nga yewe sport yanje nayitanguye nk'umutoyi, kuko ahantu n'abana n'abakuze kandi twarakina imipira yose. Narakinye football, narakinye volleyball, narakinye inkino zose abana bakina zose twarazironderera. Twaribangira imipira, twarakora ibibuga bya volleyball, twarakina inkino zose. Hanyuma maze gushika mu mashuri mato naho nyene nibaza yuko aho nava muhira nja ku ishure ari kilometero 6, kuvuga ava muhira nyaruka nayimbangutse kuko nari nkerebutse. Urumva nagira kilometero 6 kuva ku muhira gushika ku ishure mu gatondo saa 6 utaha gusubirayo. Urumva uravye kilometero ku munsi n'abankoze bya kilometero 24. Urumva ko bitari bike. Maze gushika mu mashuri makuru umwaka w'2006 ushira mu 2017 niho natangura kwinonora imitsi mu guserukira amashuri yisumbuye. Ndibuka neza ihiganwa rya mbere twakoze, nagiye guserukira ishure ibihumbi bitanu nabikoreye mu Ruyigi. Mugabo nagiye kubikora sinabihejeje. Nakoze ituro 11 kusanzwe 5,000 n'imaturo 12 n'igice. Hanyuma sinaheza, hageze proclamation baravuga yuko abazoba bambere bazoserukira intara ku rwego rw'igihugu. Ico gihe narababaye cyane kuko bavuze yuko tuzoja Bujumbura, nabisoma mu bitabo. Ico gihe byarababaye cyane kuko ntumvise ko nzoja Bujumbura, bacambira ati uzogaruka umwaka uza. Ico gihe nagiye njyewe ariko kuko kuva iwacu nahantu urashobora kuvuka ugapfa utabonye imodoka, utabonye n'ikaburimbo. Rero ico gihe twagenda turaririmba, twarara mu mashuri y'uburaro. Byose byatuma uwo mwana ari kwiryohera kuko twabikora mu kwiryoherwa, bigatuma umuntu
yumva anezerewe. Umwaka ugira kabiri sinabandanije aho bavuze tuzosubira kuza kubiganwa, naciye mbanguka nije nabaye wa mbere kuja gusekura ishure. Kandi ico gihe iciyumviro carahindutse gato, naciye mvuga nti twabone nananiwe kutaja i Bujumbura kubera rero 5,000 reka ngerageze desambe nca ngenda gusekura ishure kuri ku majana 2 no ku majana 4. Ico gihe naciye ndonka ikibanza ca gatatu ku majana 2. Naciye ndindira yuko batuvuga programmation ko nzoja i Bujumbura, kandi koko ariko vyagenze. Baciye tuzi Bujumbura, competition yayikoreye hariya kuri Teskame, hariya hari NS kuri ETS. Ico gihe rero ngaho nasanze byo niyumvira abitangaza, kuko naciye duhura n'abandi bavuye mu mashuri atandukanye mu ntara zose zitandukanye. Hari abantu bari bakomeye, hari abari bamaze guserukira igihugu, wasanga baduhugu twiza, wasanga arabanonotsi ubona yuko bamaze gutera intambwe. Ico gihe nakoze competition, navuyeyo hakiri kare, sinashoboye gushika kure kuko nahasanze abari banduta, kandi byari byo byiza mugabo narumvise nezerewe cyane ko nashitse i Bujumbura, kandi yuko nashoboye kuraba n'amatara, kuko batubwira ko amatara bakatubwira yuko i Bujumbura no gutembera udatembera kuko botugonga. Hanyuma turasubira umwaka uheze, ndasubira ndagaruka kandi abandanya. Nacitse intege, naciye nza gukora umwaka ukurikira amajana 4. Nje nagize record nationale n'ubu nibaza mu mashuri ngenda yifise ku metero amajana 4, nabikoreye ku Kimbwa i Gitega, c'était en 2009. Gushika ubwo nca ndabandanya gushika mpindure nje mu mashuri yisumbuye muri mashuri muri 11 naciye mpindura ishure, mva aho nahora niga nca ndondera kuza Bujumbura. Naciye ndi Bujumbura, nagiye kwiga isevugizo. Ico gihe hari abamenyereza baranyegera barambwira ati Francine, wewe wogerageza ukava kuri 4 na 4 aho kwiruka neza wisi. Ndavuga nti wapi dorira ruhisha. Ubwo narabyumvise nca ndatangura kugerageza. Ari mu 2011 naciye ntangura gukora competition au niveau national. Ico gihe novuga ko yaraciye abana amahirwe, haciye haza association municipale de Bujumbura Amabu yashinzwe n'uyu munonotsi yadutanguriye mu buduka, yatangura kuorganiza ama competition. Iyo naciye ntangura gukora competition, ndatangura wisamet, ntangura gukora wisa, tugise nabaye wa mbere. Mugabo ukurikira naciye mu wa mbere, nkora n'amasegonda umwanya mwiza kuri wisamet, minota 2 n'amasegonda 15. Ndavyibuka neza. Naciye mbandanya, intege zaciye ziza, ubu wa mbere bakaduha agashimwe karyoherwa. Naciye numva yuko bya bintu bikomeye, bashobora kuronka amahera, bashobora kugura akantu nshatse ngari Bujumbura, byari ibintu biteye igomwe. Hanyuma nca ndabandanya Jeux Olympiques muri 2012. Imbere yabo barantwaye, babonye ko ndiko ndagerageza ngari Bujumbura gushika ku mwanya mwiza w'amasegonda minota 2 n'amasegonda 6. Baragerageje kuntwara mu gihugu cy'Uganda. Yari sorti ya mbere nakoze, twagiye turyohewe. Nagiye bavuga Jeux Olympiques, nari ngiye kurondera minima yo kushikana muri Jeux Olympiques zabiri mu Bwongereza. Naragiye mfise ishaka rikomeye, ndakora ndabo wa mbere, mugabo ndabura umusegonda umwe. Ico gihe navuye mbabaye kuko sinashaka kugenda, hariho mukuru wanje Diane Nukuru narafise minima kuri marato. Garutse barandondereye chance ya nyuma, baciye bantwara mu championnat d'Afrique yabereye mu gihugu ca Benin, mucamba wa mbere. Uko nakoze competition mu mutwe hari yo kuwa mbere no kurondera umwanya wa Jeux Olympiques.
demi-finale byagenze uko nabishaka, narakoze nirukana nabi kubera ubwoba, petetse guhura n'abantu bambaye neza, bambaye uduhuzu tumeze neza, ibirato byiza, ibyo byose byari ibintu bishobora ukabona ugatangara, kuko twebwe tuba dufise impuzu nziza tuvuga yuko zari kuboneka imbere y'abandi, ukabatera nawe ubwoba bukomeye. Mugabo byanciye intege ibyo, twaciye dukora finale, naciye mu wa mbere nca ndonka umudari w'inzahabu ku rwego rwa Afurika, nibaza ko ari umudari wa mbere kuko ku rwego rwo nari ndose mu rwego rw'abagore ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndavyibuka twibuka imyaka 50 y'intara y'igihugu cyacu Burundi. Ico gihe abantu baratangaye, uwo muntu avuye he? Aho niho nari doko nakora ivyo nari maze gukorera ngaha i Burundi, gusa baratangaye ko nakoze competition ntafise experience zikwiye, ariko nkabo wa mbere ncendana amateka ya mbere, bahekerana neza, ndabona n'umukuru w'igihugu, kubona umukuru w'igihugu nabona ko bitabaho, wa muntu avuye mu Kayongozi ati Bujumbura n'amaguru uba ageze kuramutsa umukuru w'igihugu. Ndibuka naragiyeyo, mugabo navuyeyo ntamuravye mu maso, naramuraba nkategerezwa mu maguru. Amaze ndabandanya umwaka ukurikira, naciye ntangura gukora amakomisiyo au niveau international, kuko ico gihe naciye bantwara mu gihugu ca Monaco, naciye ndonka umwanya mwiza 1 minute 58 secondes, nahuye n'abantu bakomakomeye, bo bari bitangaza kuko nabona yuko n'abazungu gusa, ariko nagiye nkora neza, serukira igihugu neza, nca ndavayo ngenda guserukira igihugu muri Jeux Olympiques, abo twajanye basizeyo, nca ndasubira kubashikira, nca ndakora competition yagenze neza cyane, naciye mba uw'indwi muri finale. Yari amateka ku gihugu, nari ngiye muri finale, mbona ko yongewe cyane. Hanyuma nca ndabandanya amakompetition atandukanye, nagiye mu bihugu bitandukanye, ndakora ama Diamond League, narayatsinze, kandi amakuru agakomeye cyane yari meza. Gushika mu 2016 aho narose opportunité ndagenda kumenyereza mu gihugu ca Amerika, aho mu kwezi kwa gatatu kuri 2016 naciye ndonka umudari w'inzahabu ku rwego rw'isi mu makompetition abera ahugaye. Naciye ndonka umudari w'inzahabu, twari kumwe na mugenzi wanje Gatime, twari babiri, urumva twagiye tubari bazima, idarapo twarihungabanya, abantu bose baratangara. Nca muri Jeux Olympiques, nca nandika amateka adasanzwe, nca mba uwa kabiri, nzana umudari ku rwego rw'igihugu, uca umudari ugira kabiri mu mateka y'u Burundi muri Jeux Olympiques. Ibyo byose byari iteka rikomeye, naciye nza ngaha, nakiranywe igishika, umukuru w'igihugu umudari wanje yarawakiriye, awakirana iteka imbere ya leta y'u Burundi n'abantu bose baserukira ibihugu byabo ngaha mu gihugu, hari mu ntara ya Cibitoke, ahantu bita i Buganda. Ego si kuri ibyo urumva byose yari amateka ku gihugu. Inyuma ya Jeux Olympiques naho harabaye, novuga yuko habaye ikiringo kitari coroshe cyane, kuko twaciye tutaronka uburenganzira bwo guhiganwa imetero 800, nari nsanzwe mfitiye ko ubuhinga bunahanitse. Naciye na competition itariki 3 z'ukwa gatanu niho nakoze competition ya nyuma ku metero 800. Haca hazana amategeko, ariko ndabona ko bigoye. Icyo gihe byansaba ko guheba siporo canke nkahindura imetero, nkaja kwiruka imetero 100 gushika ku 200, munsi ya 400
canke nkafata inzira yo kuva ku metero 1,000 hafi indwi kuduga gushika kuri marato. Izo nizo nzira nane ifise kugira ngo nshobore kubandanya sport au niveau international. Byari bigoye decision yarangoye gufata. Naramaze ukwezi ndavyumvirako ntaratora inzira, ariko anatanda naragiye gukora amakompetisiyo, ko nagumye nkora amakompetisiyo, naragiye gukora 2000 meters ndiko ndarondeza inzira nawe ko zozocamwo. Nagiye gukora 2000 meters mu gihugu cy'Ubufaransa Montreal itariki 11 z'ukwa gatandatu 2019. Uko ingingo yo kutasubira kuri metero 800 yabaye yagiye mu ngiro itariki 8 z'ukwa gatanu. Aho naciye mbago wa gatanu 2000 nakoze iminota 5 n'amasegonda 43. Narabandanije ngaho ndariko ndakora competition yari kubera Eugene mu gice cy'Azini 2003 ngari byakoze ko naciye ngwara amaguru mvuye mu Montreal cyane hagarika ndagaruka ndava muri Azini naje mu Burundi ntaratora inzira ya kariyeri ya sport. Mugabo umunsi umwe nararyamye ndiyumvira ngerageze kuko narumva yuko mfise ingufu, narumva yuko ntoheba ico ntagerageje, narumva yuko bigoye kuko ico gihe byari bigoye mu mumenyereza yari gushobora kumpanura ati Francine genda wiruke longue distance atari je bivuyeko. Ndatangura ndahindura byose, entraînement ziratandukanye na 100 meters nategereza kubanza guhindura umubiri wose, nategereza guhindura ivyiyumviro byose, nategereza guhindura uko fungura, nategereza kongereza discipline yo ku rwego ntashobora gusigura, nategerezwa kutaryama, nategereza kubyuka mu gatondo kuva mu gatondo nka saa 10 ndiko ndiyumvira ingene nza gukora ibirometero birenga 20, ibirometero birenga 15, ibirometero birenga 30. Ico ncaki cyo cyane. Umunsi wa mbere narabyose ndagenda ndatangura ibirometero 15. Narageze ahantu ndahagarara ndakora amosozi kuko sinabona ukuntu nari gushobora gutora inzira. Ndabyibuka naciye ngenda narabihejeje ariko mu nyuma narabihejeje. Hariho umumenyereza bukeye kuko nategereza kuvuga gukora ndiho ntibyakunda. Ico gihe nabitanguye ndi umwe, hariho groupe yo mu Gipara, groupe y'abasoda. Ndafise umuvyeyi nkunda cyane wagendanye mu mahanga, yarambona ariko ndakora ibirometero byinshi, akavuga ati Francine ndabona ko utoroshe ariko numva bidashoboka uzobiheba, uzobaho. Ari motivasiyo iryoshye cyane, warose ubuzima uzokora n'ibindi kuko mu mutwe nari mfise yuko swate nza kuba umu-entrepreneur canke nkasubira ku ishuri kubona amashuri yanje ahandi. Ndabandanya ndakora ibirometero byinshi, motivasiyo ndayigira kabisa. Mugabo ndagira ingorane zitandukanye z'amaguru mu ntango, arashika yaho mpaka ku kwezi ntashobora kwiruka. Mu gihe nahise motivasiyo navuga ati mani urabona ibyo ngomba kugira. Mugabo narumva ariko nzoshika kuko sinahevye.
naciye mpagarika ukwezi ndarondeza ibirometero nanduka nkava muhira nkaparikinga imodoka nkagenda ahantu bita ku mudugudu aho naragiye kugira ndondeze ibirometero ku mudugudu hariho ibarabara nacako yashika Bubanza nkagaruka nkakwiza ibirometero 30 nje Gihanga. Aha mu gisagara ca Bujumbura nta barabara rimwe ntazi ntazi ibirometero ibyo nshaka ushobora kubitahurira naho nshaka kubireza abantu barambona mw'ibarabara mu gatondo mugati batahurika hari abambwira ati Francine uraciruka tego nkabandanya hanyuma nkarondera motivation muri groupe ya Muzinga nkagenda mu mantuze nyuma yabo kuko amahantema nashaka ku rwego kugira nshike ku rwego mpuzamakungu byansaba ko mpindura uko nkora kandi nkabaza n'abandi bo hanze ndateza kugenda ariko naratoye inzira ndatangura gukora amakomisiyo ngaha au niveau national kandi byagenze neza. Competition yanjye nakoze nagize kenze oya naciye mva ngaha ndagenda mu gihugu ca Kenya itariki 11 itariki 6 z'ukwi11 2019 naciye ngumayo nagarutse ngaha itariki 15 z'ukwa gatatu nakoze amakompetition y'amacross country muri Kenya. Abakenya baratangara kuko bati uyu muntu ashobora kuba kuri wisameti ashobora kuza muri Kenya gukora cross country akaba uwa gatandatu ibitangaza motivation itangura kuza iraza baramotiva gose ndashika kure barankunda hamwe kuburyo n'abamaratoniye jewe nashobora kuba pesinga kilometero 10 hama afata indi ritmu akavuga ati ubitangaza bakamfasha bakampushinga ndaronka n'umukoci wo muri Kenya aramfasha gushika aho ngeze ubu. Hanyuma uje ngaha mu Burundi narifise abakoci lokale nitwa Maroyizi hariho groupe ya Muzinga baramfasha cyane barashikiye gose abanonotsi bo muri Muzinga turakina kwa gupinzanya gusa aho ati wewe nushaka kudusika uve kuri summit nzindaje turakora ama competition naciye nkora ngaha 15 then 21 secondes nabikoreye hariya kuri Olympic Africa ico gihe bibaza ko yari koko national nakoreye muri entraînement ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndakora competition local national achemba wa mbere narakoze cross country naho nyine mu 10 nabaye uwa mbere amana gucenja ngura Jeux Olympiques rero Jeux Olympiques covid yashize covid bavuga yuko jewe nikiza kibangara isi ariko jewe novuga yuko covid yarampitanije kuko naciye ndo mu mwanya ukwiye wo gutegura ibirometero birebire kandi ko nabikoze naciye ndo ngari Bujumbura nahamaze umwaka kuko sinashobora kuvoyaja abantu barabonye abavuzi yanjye atandukanye ndiko ndakora ama entraînement bakabona ingene ngana barabaza ndefa sinagwa tikata sinakomeye ngira n'Imana bicigenda neza mu kwezi dutegura Jeux Olympiques Tokyo 2020 Tokyo 2020 chenza kurondera qualification mu kwezi kwa gatanu bari tariki 22 tariki ni ko sinakoreye mu gihugu ca Espagne habita Quadraha nakoze ibirometero 5 naciye mba uwa gatatu mugabo naringiye kwiga sinabaye uwa gatatu kubera ibyo nashaka baransabye abategura competition di Francine we dushaka yuko ufasha abafise umwanya bashaka kurondeza muri 15 naciye aribo gufasha naciye mba uwa gatatu ncakora iminota 15 n'amasegonda 12 iyo yari ko national au niveau international ncambora amasegonde abiri mugabo nayabuze ndabishaka kuko nashaka gutangura kumpiga ikibuga menye ritmu ncangenda mu gihugu cy'u Bufaransa Montreal
ngiye kuvuga ati ngiye gushyiraho umwanya wa minima wa Jeux Olympiques naciye nkora 1454 inca ndonka minima ya Jeux Olympiques inca ndategura neza inca ndonka motivation sinahereje ngaho umumanaje wanje yacansabira kuja gukora competition mu batlete muri Ethiopia bariko baramenya baja muri Jeux Olympiques naciye ngene naca nkora ibihumbi 10 nca nkora 31 secondes n'amasegonda 10 secondes 31 minutes 8 secondes nca ndonka minima ku bihumbi 10 abantu bose baratangaye ati ibi ni biki naje ku mutima ati narabiteguye nca ndavuga nti ngomba rero kuri Jeux Olympiques twagiye muri Jeux Olympiques nagiye mfise ishaka intego yari ntiyahinduka yari yo gutsinda yari yo kuzana ubundi mudari ariko siko byagenze naciye mpura n'ubwanwa karamana kuko naragenda kora qualification indyohewe umwanya wamaze rumara igiye gutanga interview bacamwe ngo pe France wamenye ko abadisqualified ibyo n'ibiki byabaye ibyo n'ibiba icategerezwa kuko nari ndakicaca kikurikira kwakuza kuraba ikosa nakoze canke nakorewe kugira ngo menye ibice bikurikira naciye niruka muri centre de formation nico ndababaza uko nashika umwanya isaha utarahera niho nari mfise kugira amaconvocation yose ashoboka nca ibyo ndabizi kurikira nandikira chef wa mission w'Uburundi ndamwandikira ati muri hehe muze mumfashe kuko jewe ntacyo nashobora mwe mu bushobora mwenye icyo gihe message ntiyayibonye ariko niho yarari naciye umumanaje wanje mu nyuma aca arabona nitwa Marguerite ko aramuzi uti Francine yagize ibibazo yaciye ansanga aho yaciye haza aca arasanga aca ndamunika kuraba ati genda ndabire ikosa nakoze kuko je nta kosa nari nakoze aragenda acaragaruka acarambwira ati nta kosa nabonye byabaye ndavuga nti ntegeza kubona la video mwambene ni jewe ndi mu bihe bitoroshe icyo gihe ntibampundiye bace banyankira mugabo yari kumfasha yari chef wa mission aho urumva nategeza gutakamba ntakambira uwari wese mbona ushobora kumfasha naciye nandikira mo manager uti ingo nawe ati Francine ntibikunda jewe nta badge mfise badge ya Uganda tuko chef wa mission wa leta namubuze uti ndagusabye uti ngo aca ubaranye araza samba y'Uburundi kuko ari hajya mu dukorana aciyaza araba ati Francine mu mwereke video batanga baratwankira ati ntibikunda icyo mukora icyo bita kuko contestant ikosa ibyo twaciye tubikora baciye bamwemerera ko tubikora ko tubwi bari batwankiye mugabo kubera umwanya wari usa n'uwarenganye baje batubwira bati mu bari batubwira Francine ego ntuma ikoze neza mugabo ntibikunda decision ya jury yafashe yuko bakudisqualify nta kintu ari gukora naca amahirwe yanjye yo kubandanya competition yaciye ahagarara turavaho twavuye nka minwe na coach Aloys Nizigama na coach na mo manager turagenda twagiye tubabaye kimbabaye ndabura icyo mvuga bukeye chef wa mission yaraje muri chambre arambwira yuko dufise akanama ko byaraye bibaye dushaka ko tubiganira nabaye umwana mwiza abasportif ni dukara
icyo gihe nari gushobora kuvuga ati iyo nama ni ibiki. Baciye badukoranya delegation yatwara baratubaza ibyabaye tubabwira ibyo twahuye nabyo. Okay, navuga ati ubu nawe tubwira iki ntacyo twohindura ko decision yarafashe mugabo twabwiye ukuri. Mugabo icyambabaje nuko ibyo twababwiye by'ukuri si byo mwebwe muzi abajournaliste, si byo mwebwe muzi. Mwebwe muzi ibyo bibaza ko ari ukuri mugabo utari ukuri. Niko ndavuga ni jewe nzi ukuri, ndabwiye ukuri. Kunovuga yuko kuri 100%. Jewe abajournaliste bo ngabo Burundi benshi hariho abavuga sport mugabo ugasanga bafise za nkuru z'ukuri zitarukuri. N'amateleviziyo kuko nabonye byinshi byanditswe byavuzwe ku marezo social avuga nti ubu n'ubuzima bundi. Nta journaliste yari ku kibuga aho komisiyo zabereye, nta televiziyo y'abanyamahanga yari mu kibuga aho byezo mbwe zabereye azoba ko Francine yabafise ikosa. Kuko jewe narabonye akabido abajournaliste bagize commentaire narakorewe ikosa mu kuja mu ikosa bavuga ari ryo twari turekana abandanye nk'uko n'abandi bose bakora ikosa cyangwa bakarikora ikosa bakahovandika bakabandanya competition. aho nabaye nirutse nabaye umwamikazi kuko iyo nakorewe ikosa nari gukora ikosa benshi twari gusanga competition zose twaguye hasi mugabo nabaye gentleman hama ndatakaza balance aribyo bavuga yuko narenze ku murongo. Nta murongo narenze nuko byagenze bya Tokyo nuko novuga. Hanyuma gusozera novuga gushimira abantu kubashite ngaha. Ari umuyambwiye ati nkayibyara koko. Bwa mbere nobaga gushimira umubyeyi wanje yewe nagenda ahura n'abantu batandukanye baramfasha guhera nahereye mu Ruyigi gushika ngari Bujumbura. Uko nagenda tera intambwe nagiye mpura n'abateye intambwe nanjye ndonka ibifasha mu buzima. Nohera bwa mbere ngaha iburyo bwanjye kwa Mugoboka Kwizera yagize uruhare runini kuko yatategura association y'amavuko yewe simba ninga imbere yanjye sinari kuboneka. Umumenyi ataruzi bw'abaticaranye twamenyanye muri 2012. Yacyambere umubyeyi aratangwanyigisha twaje ahantu henshi aranyigisha ibintu n'ubuzima. None ndamushimiye. Hariho abantu ngaha twamenye nk'abatete natangwe kumenya Elsie w'amahoro Mbien Diane n'ukuri n'abandi bose twamenyanye kuri muri 2012 baca baba abavukanye bazima. Iyo ni monde ya sport n'ibindi byose bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Hanyuma hari abantu bagi barafasha novuga umukomiseri yitwa Eugene avuka mu ntara ya Cibitoke. Niwe muntu mutangura ama competition au niveau provincial. Yari umukomiseri n'abantu bakomeye abafisa polisi ngabo je yaraza kumpene akabona amafaranga kuko nashaka muri competition abantu bakabona Francine yigira abakomiseri cyarahebe cyane. Hamani ndahura na honorable Gabriel Berchima atatangura nawe nyine yarafashije azarangira amatike yo kuza kandi Bujumbura nawe nyine ndamushimira.
Bujumbura ni benshi novuga, hariho abantu bambere mu miryango, abantunze, hariho umuntu yitwa Manenge Patrice Habunzi Frere ntiyaranzi, ariko umukobwa wiwe yitwa Sandra yarabwiye kuba iwabo, baramfashe nk'umwana wabo batanzi naye ntabazi, barampaye indaro ndashika kure akora amakompetisiyo mvuye ruguru Bujumbura ko nta muryango w'amaraso ari Bujumbura agenda n'imvisi. Hariho umuntu yitwa Ntambukiye Lenovo uwo muntu yansabye ishuri ko ntari Bujumbura, nawe nyene ndamushimira. Hariho uwundi novuga yitwa Frederic Marusa Frederic, uyu aho niga muri stage bari batuka imodoka bwiramo yatwara ico gihe INSS, bari batuka ari yanje yampitana imba kuri pa aho nashikiye ico gihe mvuye muri Jezo Letika washikiye aho nari nashikiye ntamaze umwaka imbere y'ikomeza amashuri yisumbuye muri gisata ca scientifique. Uwo nawe ndamushimiye rwose. Hariho uwundi muntu yapfuye yitwa Colonel Darius, nawe nyene narabayiwe yarafashije bose. Hariho uwundi muntu yitwa izina ryiwe rinasize yitwa Ndizeye Eli, nawe n'umukone yarangurira amata abonye ndi kumwe n'uwo mukone yitwa Darius. Hariho umundi muryango wa Ndezi, umuryango wa Habimana Simeo, umudamu wiwe ndabitangaza sinavuga byinshi ngaha, ariko barandeze bambera abavyeyi wa umwana mu muryango. Hariho umuntu yibagiye, hariho infi mugenzi yahoze ari Maruhita yampaye amafaranga imbere yuko nja muri Jezo Letika za 2012, n'umuntu yatamwe kuha nawe nyine amafaranga yitwa Benin yarampaye amafaranga. Hanyuma noshimira umumanageri wanje yarafashe mu bihe bigoye bya transition. Nabwiye nti jewe mpaka jewe nigireyo nibereyo nikorere entraînement ndabe ikizovamo. Twari dukorana niwe dukorana n'umumanageri wanje, sponsor ya Nike n'abandi bose bafashe mu mugongo. Hariho abantu bafashe mu mugongo ntazi, ariko bose ndabibuka aho bari bariko baranyumviriza babonye yuko ngenda bibuka. Hariho abamenyereza bo ngaha bagiye baramba hafi lokal, hariho abatlete twakoranye bo ngaha lokal baragiye baramye intege n'ukuri. Iyi transition barafise uruhare runini cyane kuko baragiye barampa ingufu. Hanyuma bibaruka kuda igikombe mubona afise ngaha ikinisha amateka n'ukuri. Igihe ndayitsinda yari ntasinziriye umunsi w'ijoro ryose, nari ntasinziriye kuko navuga nti ibi bihe naciyemo byansaba byinshi, byansaba kwihangana kwinshi, byansaba kwizera kuhanitse. Ndayitsindira naryoherwa, abantu bose batangara, ariko navuga nti ntutangare, yari jewe nariko narabitegura nandika amateka adasanzwe ku isi yako mondial kuri 2000 ubu ni jewe bazwa umwanya unyaruka